kino gihe rero mwumva byabaye nabi, kino gihe mwumva novuga ngo habavye, kino gihe abantu bivanze n'ingeso mbi z'abanyamahanga, novuga ngo ingeso mbi z'ikinyabyaha. Iki gihe nyene rero nico igihe Imana yahagurukije uvugishwa n'Imana Mika, nubwo yari umukene, nubwo yari nyarucari, nubwo kumbura ibyo avugishijwe bari kuvyanka, nubwo kumbura ibyo avugishijwe bari kuvuga ngo uyo ni kubera ashonje, uwo muha ico afungura yoca bihora, ibyo ariko aradedemba ntibifise agaciro. Nubwo hari kubaho abantu bavuga ngo uyo muntu mufate mu mwice, kandi bigakunda, kuko hari imiryango y'abakire bavuga rikijana, bica bagakiza. Nubwo vyari bimeze gutyo, nubwo vyabonekana hariho abantu novuga ngo bomowe mu gisagara, mu bisagara by'abakire, bomowe na bino bihe byabaye by'ubusumbasumbane, ugaca umengo bo nta burenganzira bafise bwo kuba mu gisagara, ahubwo ingene sisiteme itunganijwe ico gihe, ibintu byose bigatera bija muri ya miryango y'abakire. N'ico gihe rero byabonekana hariho abantu badafise ikibavugira, babonekana ko umengo nta vyizigiro by'ubuzima bw'ejo hazoza. Nico gihe Imana yahagurukije uvugishwa n'Imana Mika. Uvugishwa n'Imana Mika arahaguruka, ntiyita ku mibereho yiwe iba yabaye, ibyo ntiyabiraba, aravuga ngo Imana irampagurukije, Imana irantumye, imbwiye kubwira abantu yuko nubwo babona umengo ntibabona iyo bizoherera, nubwo babona umengo ntibizohera, nubwo babona umengo akarenganyo kazoguma kitwa akarenganyo, nubwo babona umengo imiryango y'abakire izoguma yicigakiza, nubwo babona umengo twebwe ntituzoronka ikintu kiturenganura, nubwo babona umengo twebwe turi inkewa, turi impahazwa, turi ba nyarucari, umukene ni nyagupfa, umukene ntagira ijambo, umukene ntagira uwumuburanira, umukene ntagira umuntu amushikako, ntagira umuntu amugarukira, n'uwugwaye arabura ingene yivuza. Iki gihe nyine abantu babona ko ivyo bintu bimeze gutyo, ngiwe n'Imana kuvugishwa ngo ariko wewe Betelehemu, wewe Betelehemu Efurata, naho uri inkewa, naho bibonekana kuri inkewa mu bihumbi vy'Ibuyuda, ariko muri wewe hazomviramwo uzobasega mu Bisirayeli. Amamo y'uwo rero, amamo yiwe yahereye kera hose, ibihe n'ibindi. Imana yacu nihimbazwe. Nubwo mubona umengo ntibizokunda, nubwo mubona umengo ntibizohera, nubwo mubona umengo nyene nta kintu kizoduserukako, ariko umve yemwe babonekana nk'impahazwa, umve mbafitiye ubutumwa natumwe n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Yantumye kuvuga ngo nubwo ubonekana uri impahazwa, nubwo ubonekana uri inkewa mu bihumbi vy'Ibuyuda, nubwo ubonekana uri uw'inyuma, nubwo ubonekana ata mikoro ahagije ufise, nubwo uri umukene, nubwo uri umworo, nubwo utaba mu gisagara, nubwo uba hariya inyuma, nubwo usuzugurwa muba muvukana, ukaba ubonekana umeze nk'umuhererezi, ukaba ubonekana nk'umuntu adafise ijambo, ariko jewe Imana yawe sinagutaye, sinaguhevye, sinakwibagiye, sinakwirengagije, ahubwo nzanywe no kukubwira yuko ngufitiye umugambi mwiza w'amahoro, nzanywe no kukuremesha nakubwira yuko muri wewe nyene ubona umengo ntaco uzovamwo, wewe nyene babwire ko ataco uzovamwo, wewe nyene bahebuje, wewe nyene ibihe by'ubuzima vyerekana yuko ubwawe bugiye guherera ngaho nyene. Wewe nyene Betelehemu Efurata, ni wewe ndiko ndabwira, ni wewe nzanywe no kubwira ano majambo, nzanywe no kukubwira ngo ntaco bitwaye naho ubona ivyaba bitameze neza nk'ibya bariya,
nawe ubona umenga ibyawe bigiye gushiriraho nyene, nawe ubona umenga ubwawe bugiye guhorera ngaho, ariko siko bimeze, siko bizohora, ntibizoherera ngaho. Nzabona kukubwira yuko muri wewe nawe ubonekana uri inkehwa mu bihumbi vy'Ubuyuda, muri wewe mfise umugambi wuko hazomviramwo uzobasega mu Bisirayeli. Wewe ubona umengo banaka nibo ndayingoma, nibo miryango abami bazovamwo, ariko muri wewe nyene uwanyuma nzomugira uwa mbere azoba uwanyuma. Ni jewe nyene ibihe, ni jewe mbigira nkabigirura, ni jewe mvuze atawuvuguruza. Yewe Betelehemu we, nubwo uri mu bihe bigoye, nubwo uri mu bihe bibi, nubwo uri mu bihe bitoroshe, umve mfise umugambi wuko umucunguzi azocungura amahanga yose, ayacunguje urupfu rwo ku musaraba, uwuzokwitwa Mesiya, uwuzokwitwa Imanueli, uwuzokwitwa uganza abaganza, uwuzokwitwa umwami w'abami, azova muri wewe nyene. Ntubone kumenga ibyawe byahereye aho nyene, bizoherera aho nyene, ariko ntibizohereraho. Nzokuduza, nzokugirira neza, nzogutabara, nzokubera inyishu, ibyo wahoze nzobikuronsa, icubahiro watwe ugakugwa mu gisagara, ugakugwa ahantu nobwo mu makaritiye y'abakire, nzokigusubiza, kuko muri wowe hazomviramwo, hazovuka, hazokomoka uzobasega w'abantu banje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo cuno munsi tugomba dusozere kino kiganiro n'ano majambo numva nari mfise mu mutima. Bene data, twariko tubona rero amajambo avuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo mw'isezerano rya kera, ukuntu byari byaravuzwe ko Yesu azovuka. Muri uno murongo twabonye havuga ngo ariko wewe Betelehemu Efurata, naho uri inkehwa mu bihumbi vy'Ubuyuda, muri wewe hazomviramwo uzobasega mu Bisirayeli. Amambo yiwe uwo azobasega mu Bisirayeli mu bantu banje, amambo yiwe yahereye kera hose, ibihe n'ibindi. Imana yacu nihimbaza. Iyi niyo ntumbero ya kino kiganiro cya kabiri muri rwa rukurikirane rwa bino biganiro twapaziriye Noheli nziza twatanguye ubuheze. N'iyi ntumbero niyo kubereka yuko byari byaravuzwe, kandi amamo y'umucunguzi kwazovuka agacungura abantu, abacunguje urupfu rwo ku musaraba, byavuzwe uhereye kera no kuvuka ataravuka, hanyuma arahava aravuka kandi arakora icari camuzanye mu isi. None rero tugomba dusozere kino kiganiro. Yesu Kristo ukuvuka kwiwe kwari kwaravuzwe uhereye kera, hagisigaye imyaka irenga 1000 ngo avuke. Imana yacu nidutabare. None rero yaravutse. Mbega waramwakiriye? Mbega waramaze kuba uwemera Kristo Yesu ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe? Mbega waramaze kumwimika ngo abe umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Ubu yavugwa ko azoza, azamo no gucungura jewe na wewe. Ubu yaramaze kuza, yaramaze kuducungura kugira ngo umwizera wese ashobore guhabwa ubugingo budashira. Sinzi rero muri ino minsi kutoba ukiri kurajarajara, kutoba uri kuragendagenda wishimira mu byaha, mu by'isi, bya bindi yaje kuducungura, ugasanga nuramubwira ngo ngwiza kw'imbabazi, nanjye ndatahuye yuko waje kumfira ukancungura, mbabarira ibyaha byanjye ubikureho, nanjye mbe mu mugwi w'abantu bagiye kuronga ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo rero tuzosubira mu kiganiro
umutima w'ubugingo cy'ubutaha mu gice cya gatatu cya runo rukurikirana rwa bino biganiro twataziriye Noheli nziza. None rero sinzi mbega wumva wofata ingingo erega ibyo ugenderamwo bitamuhimbara nawe ubwawe umutima wawe urabikubwira. Iyo uri umuja w'ibyaha ibi cyangwa biriya usanga nawe wumva yuko atamahoro ufise muri wewe, ukumva yuko uri umuja wabyo. Ariko mugabo umwami w'abami, umucunguzi yari yaravuzwe, yaraje mu isi, yaraducunguye. Niwamwemera, niwamwakira ukamugira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, nta kabuza nawe aronka ubugingo budashira. Ese icoma uyu munsi ukamwakira, ukemera kuri umunyabyaha, ukamubwira ngo Mana ndakwingize ngo umbabarire ibyaha maze iminsi ngenderamwo, ndabyihanye umbabarire ungwire kw'imbabazi, ndipfuza kwemerwa nawe. Nawe acakwemera, acakwakira, acaguharira ibyaha. Ico nico akwiteze ko, ico nico yiteze, nico arindiriye, akwiteganye igishika, agutegereje yombi kugira ngo akwakirize yombi. Niwemera kwihana ukava mu ngeso mbi zitamuhimbara, hanyuma nawe acakubera umukiza, hanyuma uronke ingabire y'ubugingo budashira, ugenda n'ubugingo budashira muri wowe bwari bwarakuweho n'icaha. Icaha cinjiye mu isi cakweza urupfu, ariko Yesu aje mu isi yazanye ubugingo budashira kugira ngo umuntu wese amwizera akamwakira amuhe ubugingo budashira. Nano majambo rero kuvuga menshi siko kuyamara. Mwakoze cyane mbebe mwese mwakurikiranye kino kiganiro, kandi tubasaba kumbure abandi batashoboye gukurikirana bino biganiro mubibarungikire, mubibaronse nabo babikurikirane. Nimba igice cya mbere utashoboye kucumviriza, ikirabe ugitore ucumvirize kugira ngo dushishikare kuba ku rugero rumwe. Reka dusenge Imana rero. Mwese abumvise kino kiganiro, Umwami Imana abahe umugisha. Tuzoja mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha mu gice cya gatatu, aho tuzorabira hamwe ijambo rizoba rivuga ngo Yesu Kristo ninde by'ukuri. Dusenge Imana. Mwari muteramanye na jewe mwene so James Imana irambona nsanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro nkongera nkatubashikiriza. Mwami Yesu, turagushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise muri kino kiganiro. Byari byaravuzwe kuzovuka hagisigaye imyaka irenga 1000, kandi ibyavuzwe byose byarabaye. None umuntu wese yumvise kino kiganiro akavuga ngo nanje ndiyemeje kwakira Yesu, Yesu ngwiza kw'imbabazi, Yesu mpangaza, Yesu mparira ibyaha, umuntu abyatuye bivuye mu mutima akicuza ku byaha yagendeyemwo, n'umugwize kw'imbabazi, hanyuma umwemere abeho nawe yiteze ubugingo budashira. Urakoze kuri Imana. Dushishikare kubana n'abantu bakunzi ba bino biganiro, gushika no mu mpera ya bino biganiro tuko turabashikiriza bya Noheli. Yesu najya bagera Kristo Yesu no twese tubyizeye. Amen.